izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Hora basaseredoti b'Umukama bihebeye Imana Kristo mwese mwitavye iyeguka y'imisa, ndabifurije umwaka mwiza. Uyu munsi nta yindi ndamutso dufise atari yo kwifurizanya umwaka mwiza, umwaka muhire, tukifuza ko Imana yoduhezagirira maze tukabonkamwo amagara meza y'umutima n'ay'umubiri, gutyo tugashobora kubana neza twitwararikana, tugashobora
turashobora kubana mu mahoro. Twebwe abakatolika tubigira turi kumwe n'umubyeyi wacu Bikira Mariya, kuko ari we yaturonkeje umuhezagiro, kandi umuhezagiro twamana kuko yatubyariye Imana kumwe natwe. Nico gituma tugira uyu munsi mukuru twerekeza amaso yacu hariya mw'isenga ry'ibuye, turaba Imana yaje kubana natwe kugira ngo abe ariyo itubera umuhezagiro wa misi yose. Ako nyene uri kumwe n'Imana aba ari kumwe n'umuhezagiro. Dutangure rero dusaba ikigongo kuri abo bose twirengagiza kuba kumwe n'Imana no kwakira Imana mu buryo bwose iza kutwiyereka. Ndirega ku Mana mushobora byose no kwibera wacu, kuko nacumuye cyane mu byiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kibazo nategerezwa. Niko naracumuye, murabizi, murabigirana. Nico gituma ndabaza Mariya mw'imbazo yakurikira, abamarayika araberana bose, namwe bene wacu, umusabire kugama Imana yacu. Imana igira ikigongwe nitugirire ikigongwe, maze niyamara kuturikira ibicumuro vyacu byose tuzagizwe n'Imana. Amen.
Gusoma mu gitabo cy'amategeko, Imana yahamagaye Musa imubwira iti, barira Aroni n'abahungu biwe uti, nguko uko muzohezagire abana ba Isirayeli. Imana niguhezagire yongere kuzigame. Umukama nakwerekeze ko inyonga ziwe akugirira ikigongwe. Umukama nakugarukire akurabe bwiza akuzanira amahoro. Baragikwirira gutyo abana ba Isirayeli, nanjye nzobahezagira. Iryo ni ijambo ry'Imana. dusoma ibaruwa Pawulo yandikiye Abagalati. Ubutigu bugeze kuko byose birangira, Imana yaraturungikiye umwana wayo yibarutswe n'umugore, agendera kwibwirizwa kugira acungure abagabwa n'ibwirizwa, yongera turonkera iteka kuba abana b'Imana.
mbere ikimenyesha ko muri abana b'Imana ni uko yarungitse mu mishaha yacu umutima w'umwana wayo atakamba ati aba dawe. Nico gituma utakira umusuku usigaye uri umwana, kandi kuri uwo mwana urisaba kubw'Imana. Iryo ijambo ry'Imana. muri iryo minsi bongere bagiye bihuta bahasanga Mariya na Yosefu n'akayoya karyamye mu bwato bw'inka, ngo bakabone bigana ivyo bari bumvise k'uyu mwana. Abumvise bose ivyo abungere babiganiye baratangara. Mariya we yama yibuka ayo majambo akayazigama mu muzirikanyi wiwe. Hanyuma abungere basubira inyuma bagenda baraninahaza Imana bayishimagiza, kuko ivyo vyose bari biyumviye kandi biboneye vyahwanye n'ivyo bari babwiwe. Iminsi 8 iheze, hageze ko agenyegwa bamwita Yesu, ariryo zina umumarayika yari yavuze Yesu atarasamwa mu nda ya nyina. Dushemeze inkuru nziza ya Kristu. bakristo mwese muryango w'Imana, kuri uyu munsi wa mbere w'umwaka mushasha w'ibihumbi 2021, nanone nta handi nohera inyigisho atari ugusubira kuyifuriza mwese umwaka mwiza. Ese mwese uyu mwaka
muze muwongere mwubake ibyifuzo by'umwaka kanongere mubake userukuye Bujumbura. Ndumva nobasaba ko mutokwibagira kubandanya gusaba Imana kugira ngo uyu mwaka mushasha Imana ize iwusesekarizemo umugisha udasanzwe uzotuma n'abacu batari mu gihugu cy'amavukiro bashobora gutunganirizwa mu byo bifuza bagahindukira mu gihugu cyabo mu iteka kugira ngo dushobore kubakira hamwe ekleziya yacu, twubakire hamwe igihugu cyacu, kuko twemera ko turi hamwe twese ariho n'ibitarashoboka byoshoboka tukaronka amahoro mazima tukareka kwama twikanga ibisaka. Uyu munsi abonane muri ekleziya katolika kuko narizitanga twama tunaza Imana twibuka Bikira Mariya umuvyeyi w'Imana. Nkako nyene imihezagiro yose twumvise ivuzwe mu gisonga ca mbere, Imana yari yasavye ko Aroni n'abiwe boza barashikiriza abantu bayo. Ni muri uyu Yesu umwana w'Imana yabyawe na Bikira Mariya, iyo mihezagiro yahavuye ikarangurukira. Muri Yesu niho Imana yashimye kuguma iduhezagira kandi tuzigama. Ni muri Yesu umukama Imana yacu atwerekeza ko inyonga ziwe akatugirira imbabazi, kuko yaje yitwa Manirakiza. Ni muri Yesu kandi umukama Imana yacu yatugarukiye, aratubwiza, araduha amahoro, kuko yaje ari umwami w'amahoro. Twambaza rero Imana twerekeza amaso kuri uyu mubyeyi Bikira Mariya ku munsi nk'uyu, kugira ngo natwe nguyu mubyeyi nyene Bikira Mariya tumenye kwakira Imana yacu wacu, tuyakire tubere amahoro y'imitima yacu, kandi iyo Mana aba ari idufasha gushikana aho tubaye n'aho turangurira imirimo yacu, kuhashikana amahoro isi yose ikeneye. Bavandimwe, kuko tuvyumvise mu nkuru nziza aho Yesu yavuka, bose bwavyakiriye kumwe. Ngo Mariya yagumije umutima amajambo abungere bavuze bashinga intahe, arayazigama. Ngo hari n'abavyumvise baratungana gusa, ariko ngo hari n'abungere bagiye gushika ako kana karyamye, hanyuma basubiye inyuma bagenda baraninahaza Imana bongera bayishimagiza. Natwe rero mu kumva ibya Yesu yavutse ari umwami w'amahoro, ntitukabe muri abatangara gusa ngo biherere ngaho twibaza ngo mbega birashoboka canke ntibishoboka ko umwami w'amahoro yovukira kuri iyi si yacu. Nka Bikira Mariya nitwame rino tuzirikana mu mitima yacu kandi twenguruka ko Imana yashimye ko tuyifasha kubyarira isi umwami w'amahoro. Imana yarashimye ko tuyifasha kubyarira isi umwami w'amahoro. Gutyo aho turi bose twerekane ko tubangana gufasha Imana kubyara amahoro, mu kwamba turangura icyo Imana ishaka, kuko rikarangura icyo Imana ishaka ni ukuvuga urukundo, kwitwararikana, kwitungana, amashaka kuri imbere. Uyo aba ariko arafasha kugira ngo amahoro y'ukuri aboneke kuri iyi si, kandi ayo mahoro aba amahoro
ijisho n'ikirenge. Ariko na cane cane nk'abungere nyene nituba abantu b'ubutwari n'igihe dusubiye inyuma. Mwumvise mu nkuru nziza ngo basubiye inyuma bagiye baramenahaza Imana, bagiye barayitazira. Ntivyabaye rero vyo gusenga gusa ngo bumve ko bari kumwe n'Imana, baryohewe no kuba kumwe n'Imana, bafise amahoro bakiri ngaho mu Mana. N'igihe bari basubiye inyuma, ni ukuvuga muri bwa buzima bwa misi yose, bagiye barashima intahe y'ayo mahoro baronse, baraheza barayashikana aho babaye. Rero natwe nguku nyene nk'ababungere nituba abantu b'ubutwari n'igihe dusubiye inyuma, kugira ngo abariho muri ubwo buzima bw'ikibano, mu buzima bw'akazi, ubuzima bwo gutunganiriza abandi, abariho twerekana ko turabigishwa ba Yesu mu gushingira intahe amahoro yatuzaniye, ashimikiye ku kumva ko twese tuvukana, gutyo tukarondera gutunganiriza bose tudakumiriye abo dufise icyo tudahurizako. Muri uyu mwaka urangiye, umuvyeyi wacu Papa Francisco kunyira Katolika yadutumiriye kubana mu muvukano udakumira, mu muvukano wugurukiye bose, ubona ko bose ari abavandimwe. Yabivuze muracavyibuka ahereye kuri wa mugani w'umunyasamariya w'ikigowe yitwaritse kwegeranya no gutunganiriza uwari yaguye mu minwe y'abambuzi atamuzi no kumumenya. Kwitwararika gutunganiriza bose nk'abavandimwe bawe niyo nzira nyayo kandi ishika yo kuba indeberesha amahoro y'ukuri, kuko Yesu Kristo yayatuzaniye, kuko Yesu Kristo ntiyazanye amahoro yo gutoranya. Mu kuduha uyu mwaka mushasha w'2021, umuvyeyi wacu Papa Francisco abandaniriza ngaho nyene agira ati ntimwaba mugomba kuronka amahoro arama aho mubaye mu bihugu murimo, nimugire ingendo yo kwitwararikana no kubungabungana. Mwitwararikane hagati yanyu, cyane cyane muhereye ku bantu bato bato. Ivyo rero umuvyeyi wacu Papa abihera kuko mu bihugu bimwe bimwe vya hariya mu za Buraya n'ahandi, umuntu ataco agishobora gukorera iyi si yacu, umuntu w'umutama, umuntu agwaye cyangwa uw'umwana, babona yuko bomwikura bakamuta kure kuko bagira ngo ntaco akimaze. Ati nyabuna nyabuna nimureke iyo ngendo, mumenye ko umuntu aguma ari umuntu kandi witeka, mumubungabunge uko ameze kose, aba umuntu atishoboye kandi atacishoboye, mumenye ko ari umuntu witeka. Nimwabungabungana mukitwararikana kandi mwese, gutyo rero muzoba muriko murakorera amahoro arama. Ati mwitwararikane hagati yanyu, cyane cyane muhereye ku bantu bato bato batishoboye. Ati mugabo kandi mumenye no kwitwararika ibyo byose Imana yaremye, kuko kuva mu irema Imana yarabitubagije ngo tubibungabunge bishobore
adushikiriza arababazwa cyane nuko hari abantu canke ibihugu vyama bigomba kwigungira ko vyose. Abantu bari ku rushi ugasanga nibo batunze ivyotunze igihugu cose. Ibihugu biri ku rushi ugasanga nivyo bifise ubutunzi bwoteje imbere ibihugu bitaratera imbere. Tugomba rero amahoro arama, nivyo turaraba ko ngaha iwacu muri iki gihugu c'Uburundi ko ata bintu nk'ivyo vy'abantu bake bazohava batunga umurengera abandi nabo bakaba aboro birenze, kuko bibaye uko bishobora kutubera intambamyi ikomeye y'amahoro kandi amahoro arama muri iki gihugu cacu. Tukaramuka dushitse ku rugero rw'uko hari abantu bari ku rushi batunga umurengera abandi nabo bagowe umurengera, nta mahoro tuzoronka. Tuzoba turiko turarondera kwigirira umuriro muri iki gihugu cacu. Papa arasubira kutwibutsa ko twese tumeze nk'abari mu bwato bumwe, tukaba turi mu kiyaga turiko turagenda mu rugendo, ku buryo twomenya ko atawushobora gukira wenyene ngo aronke amahoro y'ukuri ari wenyene. Ati reka kuza muriraba, ati ko turi mu bwato bumwe tugomba gukira, nitwitwararikane twese, kuko ubundi ubwato buzibira buduhitane twese. Muvyeyi wacu Papa abona ko kugira ngo ingendo yo kwitwararikana no kwitwararika ibiri kw'isi byose, arabona ko iyo ngendo igoye, isaba ko umuntu aba yarabirishijwe. Nico gituma asoze inyigisho y'umwaka mushasha adusaba kwitwararika indero y'urwaruka kuva mu ngo, hanyuma mu mashure no muri za kaminuza. Indero y'urwaruka kugira ngo abantu bakure bafise umutima wo kwitwararikana, kuko ata mahoro ashoboka abantu batinjiye kuri iyo ngendo y'uko kuri iyi si umwe wese yitwararika ineza y'uwundi n'ibidukikije byose. Ndangije rero nsubira kwifuriza kumwe n'umuvyeyi wacu Papa Francisco umwaka mwiza wo kuvuka mudakumira, umwaka mwiza wo kwitwararikana no kwitwararika ibidukikije byose. Nk'abakristo bemera ko Imana yaje kwibanira natwe uyu mwaka wose, mwebwe abakristo n'abemera Imana muze muwumare uremye, mwumva ko Imana yaje n'umugisha wacu, kandi ko turi kumwe nayo ataco twokwinona. Iyo Mana nyene irabaronsa amagara meza y'umutima n'ay'umubiri, ibafashe kandi kwisukura mu kugira ico mwiha n'ico muha abandi, maze ab'Imana yahezagije vyinshi bibuke kubisabikaniriza abandi kandi batarinze kubishongorako, kuko vyose bitangwa n'Imana. Ndabahezagije rero kuko Imana yabidusavye, umukama naberekeze kw'inyonga ziwe abansigamire mwese muri uyu mwaka wose, kandi mu mitima yanyu, mu ngo zanyu, mu kibano murimo no mu gihugu cose, Imana ibaronse amahoro mukeneye. Murakagira Imana uyu mwaka wose, umwaka mwiza.
tugaragaze ukwemera kwacu.
gutakambira umukama ngo atabaza abantu bose amahoro ku isi kandi azobaronsa ubugingo mu ijuru. kugira ngo umuryango wa Eklezia Gatolika ushinge imizi mu isi yose, kugira ngo umwungere wacu Papa Francisco, abepiskopi, abasaseredoti, abafurera, ababikira n'abo bose bihaga kugira ngo inkuru nziza imenyekane, bame bisunga umuco umwami w'ubutungane Yezu Kristu yigize umuntu yazaniye isi, tubisaba umukama. kugira ngo isi yose isangwe n'amahoro n'ukuri, kugira ngo igihugu cacu c'u Burundi kigarukane rya shusho Imana yakiremana, abagitwara bamenye ko batwarira Imana, abatwagwa bakunda kandi bwambukira ababatwara, umubano mwiza urange bene mugabo umwe iwacu uyu mwaka wose, tubisaba umukama. kugira ngo abugarijwe n'ingorane, abarwayi bari mu bitaro, abarwayi batagira ikibavuza, ababoshwe, abarenganywa batagira n'ico bavugira, ababoshwe n'ibicumuro bahure n'umwami Yezu Kristu yaje gukiza isi, abatabare bari mu kaga barimo, uyu mwaka dutanguye utubabere umwaka wo gushingira intaha ijuru, tubisaba umukama. Mana yacu, twebwe wazigamye umwaka uheze wose, ukaba uduhaye kubona ubu dutanguye, ukaba waduteye iteka ryo kuza muri iyi nkuka ya misa, turakwihereje n'abacu byacu. Mutima mweranda wawe atumurikire, twame dukurikira inzira zizodushikana iwawe, turabigusavye dawe. Mukama Mana yacu wabwirukiro n'amagara yacu, tega amatwi Eklezia yawe rwambaza bitwe n'urukundo rugukomokako, turonse ibyo tugusaba turakwizigiye, tubisabishije Yezu Kristu umukama wacu.
nimusabe umuryango w'Imana kugira ngo iri shikama ryanje ryo rwanyu rishimwe na Mana Data mushobora byose. Amaraso y'isezerano
ibuka kandi rero waje kureka bahitabye izindi kuzuka ibuka nabo bose bagusiga isi bakira iwawe babe mu muco uri ntazo bwawe na twebwe turitakambye twese tugirire igikombe ze rusangire nabo ubuzima budahera twabe tukuri n'ahasa turi kumwe na mariya muhimbazo nyina w'imana yosefu twirana umukozi wiwe n'abatumwa n'aberana bose baciye kuri iyi si ari abatoni bawe tubigusabishije yesu kristo umukama wacu kubiwe awe nawe muri wenyine zote biteka no gusenga ntarashobora rwose hamwe na mutima mutagatifu wongera uri natwe mu myaka yose. Dusabe twagishwe n'umukama kandi akabidutegereza nitwubahuke dusenge tuti mukama turaguza kudukiza akabi kose dutabaza amahoro muri iyi minsi turimo maze tugirire impuhwe ukingira igicumuro twabe witekanye bitagira inkomanzi turindire ubuhirwe
Amen.
marazima wewe kigongwe kitagira aho kigarukira, wewe buntu ntangere turagukuriye ubwatsi, ku buntu n'ubukuru bwawe bwatugabiye bitagira urugero, turagutakambiye wewe Mana wamugabiye gutega amatwi abakuzamba, ngo ntuze wigera udukurako inyonga zawe, maze udutegurire kuronka impera y'ubuzima, kubwa Yesu Kristo umukama wacu. Dusabe. Tumaze kwakirana akanyamuneza amabanga y'ijuru, turagusabye Mukama, ngo ayo mabanga tubere isoko ry'intakama ry'ubuzima bw'abaho, twebwe dushinga gushemezanya guhimbazwa Bikira Mariya, tubisabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Duce bugufi twakira imihezagiro yo kwigina umwaka mushasha. Oh